n'abandi bariko barashikirwa nano majwi bizera umwami Yesu mbanze kubaramuca mu izina ryiwe, amahoro yiwe abane namwe. Amen. Hanyuma abayisilamu namwe taragirirwa ayo mahirwe yo kwizera umwami Yesu, namwe ndabipfurije amahoro yiwe abane namwe. Turafise icigwa twatoye, icigwa kimeze neza cyane gose. Ni icigwa kivuga ngo twisunze Korani 29 ku murongo wa 46. Reka udusomere iyo nyandiko kugira n'abari ngaha bose bavyumve. Kangahe mwari? Hanyuma twe tubandanya. Korani 29 ku murongo wa 46. wa 46 haravuga ngo 46 haravuga ngo wala msibishane na watu waliopewa kitabu kabla yenu, kandi ntimuze mwigere muharira na bamwe bahabwa igitabo imbere yanyu, ila kwa yaliyo majadiliano yaliyo mazuri, kiretse mu biyago byiza gusa muzogiriranira nk'uko twaje ngaha nyene kugira ngo tugirane ibiyago bimeze neza, isipokuwa wale waliodhulumu miongoni mwao, kiretse baje bamaze gukomantara mu mitima yabo. Nasemeni tunaamini yaliyoteremshwa kwetu. Hanyuma abayisilamu bariko barabwirwa ati bavuge yuko bizera icyo bamanuriwe na yaliyoteremshwa kwenu n'ibyamanuriwe abo bandi na Mungu wetu. Hanyuma kandi ngo n'Imana yacu twebwe abayisilamu, na Mungu wenu ni mmoja, n'Imana yanyu ni Imana imwe. Ni ikicigwa kiri ngaho uno munsi rero. Abayisilamu bariko barabwirwa yuko bizera Imana imwe, hanyuma nabo bandi bahawe igitabo iyo Mana nyene imwe bizera ngo niyo Mana y'abayisilamu. Bisigura yuko Imana y'abayisilamu n'Imana y'abakristo ari Imana imwe rudende. Hanyuma ikintu ngomba kubanza kuvuga ni iby'ukuri, Imana muremyi w'ibintu byose, ibiboneka n'ibitaboneka, ni Imana imwe rudende, ntihari imana zibiri. Ariko ikibazo gice kiyaba rero, mbega by'ukuri none uyu murongo dusomye muri Korani uvuga yuko Imana y'abayisilamu n'Imana bamwe bahabwa igitabo abariko baravugwa n'abayuda n'abakristo, mbega by'ukuri iyo Mana y'abayisilamu niyo Mana yacu, niyo Mana imwe rudende? Nibyo tugiye kwihweza. Kubera iki twazanye kino cigwa? Turabona Bibiliya, hanyuma tukabona Korani. Korani ni igitabo cizerwa n'abayisilamu ku isi yose nzima, hanyuma abakristo nabo barafite igitabo kibarongora ku isi yose nzima bizera, ni Bibiliya. Hanyuma ibi bitabo bibiri turiko turavyihweza dusanga bigwanyana. Tugerageza gusuzuma ivyanditswemwo duca tubona by'ukuri yuko hagaragaramwo imana zibiri zitandukanye. Ariko twisungiye nyandiko twaciye tugira ibibazo, turibaza tuti mbega by'ukuri uyu murongo wavuzwe muri Korani yuko Imana yabo y'abayisilamu n'Imana yacu twebwe abakristo ari Imana imwe rudende, ayo majambo ni ay'ukuri? Uyu murongo muze kuhagarako neza cyane rwose, nturiko uravuga ku byerekeye irema. Ndazi yuko Imana yanyu mwizera yaremye ijuru n'isi, natwe tuvuye ko yaremye ijuru n'isi ni Imana imwe. Ariko iyi Mana rero imwe rudende yavuzwe ngaha yizerwe n'abayisilamu n'abakristo, mbega ayo majambo ni ay'ukuri? Inyishu ngomba gutanga yuko uyu murongo atari ukuri, kandi uyu murongo uri mu mpamvu zimwe zituma tuvuga yuko Korani atari n'igitabo cy'Imana cy'ukuri. Turada kwibona mu ndimanya ukurikira twisunze ibyo abayisilamu baza kutwigishiriza ngaha. Kubera kivuze yuko ayo majambo atari ay'ukuri, mwananje ego genda muri Tito 2:13. Tito 2:13 baravuga ngo twitege ibyizigiro by'amahirwe, no kuzoseruka kwa Yesu Kristo. Bantu hashike hari jambo sinje. Tito 2:13 haravuga ngo avuga ngo iki?
Tito 2:13 mwarimu niho ndiko ndashika. Haravuga ngo ndio 2:13. avuga ngo iki? 2:13 kugira tumenye neza by'ukuri yuko uyu murongo wakuzwe muri Korani yuko ari ukuri. Ni nacyo kibazo twabajije, hanyuma abayisilamu baraza kutwishyura byo bati nibyo aya majambo cyangwa uyu murongo wandika muri Korani ni ukuri. Imana yacu twebwe abayisilamu n'Imana yanyu mwebwe abakristo ni Imana imwe. Haravuga ngo 2:13 twitega ibyizigiro by'amahirwe, twitega ibyizigiro by'amahirwe no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. niwe Mana yacu ihambaye, niwe Mana yacu ihambaye n'iki n'umukiza. Ikibazo gihari n'iki rero, ko Korani yavuze yuko iyo Mana y'abayisilamu niyo Mana y'abakristo ari Imana imwe, tukaba tubona yuko abakristo Imana yabo bizera kandi akaba ari nayo mukiza ari nde? Yesu Kristo. Ni ukuvuga mu Cyarabu uza guca usoma Allahu Akbar, Mungu mkuu na mwokozi wetu Yesu Kristo. Naya majambo tugiye kuvugana ko rero ikibazo cya mbere ni iki: mbega ko tubonye Bibiri tubwiye Imana yacu twebwe abakristo ari Yesu Kristo kandi akaba ariwe Mana nkuru n'umukiza, aya majambo nayukuri muremeranya nayo yuko namwe Imana yanyu ariwe Yesu Kristo, kugira ngo uwo murongo uboneke yuko Imana mwizera n'Imana twizera ko ari Imana imwe. Kandi ndashobora n'iyi minota bampaye kutayimara, hanyuma nditoza kumenya mwanya ukurikira mwananje. Iyo ni pointi ya mbere. Ikigire kabiri, iyi Mana nkuru ni ngombwa igaragare ko ariwe muremyi wa byose. Genda mu butumwa bwiza bwa Yohana rimwe ubutumwa bwiza bwa Yohana rimwe haravuga ngo rimwe haravuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose byaremwe nawe, mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Turabonye yuko mu butumwa bwiza bwa Yohana rimwe kubandanya hatubwiye neza yuko ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Hanyuma mu biriho byose rero nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Ubu jambo rero ubwa mbere na mbere yarasanzwe ariho, ni ukuvuga ntagira intango ntagira n'iherezo, kandi iki ni icyubahiro cyande cy'Imana ari wende Yesu Kristo. Ubu jambo rero mbega byagenze gute? Kuko murashobora kutamutahura. Genda ku murongo wa 14 mwana 14 haravuga ngo ndio 14 haravuga ngo ku murongo wa 14, kandi uwo jambo yihaye umubiri, basi kandi uwo jambo yihaye umubiri. Kubera iki yihaye umubiri? Usoma ubutumwa bwiza bwa Yohana 4:24 ntibirigura hasi bahandike, hatubwira yuko Imana ari iki? Ari mwemu. Kubw'ibyo Imana ntari gushobora kuza mu bwiza bwayo mu mwemu ize kuba natwe ngaha ku isi ngo bishoke ngo tuyibone, kandi yari ifite umugambi wo kuza gucungura iki? Umuntu. Byabaye ngombwa rero yuko uwo jambo yihaye iki? Umubiri, acaza kubana natwe, asa natwe, turamubona. Mugabo ntiyari umuntu asanzwe, kuko ubonye niwe yaremye byose. Umurongo w'icumi
umurongo w'icumi haravuga ngo Aha. yari mu isi uwo rero yari mu isi kandi isi yaremwe nawe kandi isi yaremwe nawe ariko isi ntiyamumenya isi ntiyigeze imumenya yaje mu vyiwe yaje mu byiwe ariko abiwe ntibamwakiriye gezaho yaje mu byiwe ariko abiwe ntibagizene ntibamwakiriye bamwakira kubera iki umbe ngo yaje mu byiwe ibyiwe bihe ibyo yaremye uburinde rero ni Yesu Kristo ariko araboneka ko ari we muremyi wa byose kandi bine abayisilamu barabizi neza yuko imana twebwe twizera igaragara cyane ishoye byose yaje kuducungura arinde Yesu Kristo ibi barabizi abayisilamu nicyo gituma twatandira iyo nyandiko ko tubonye Yesu Kristo ari we muremyi wa byose mu byaremwe byose atakintu na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe mbega imana y'abayisilamu nayo isengwa n'abayisilamu bita Allah no bavuze ko iyo mana yabo ariyo mana yacu ubwa mbere na mbere yatanguye kurema iki minhajul muslim urupapuro rwa 94 aho nyine uri kurakora haravuga ngo cha kwanza alicho kiumba Mwenyezi Mungu ni kalamu gezaho kuga Qur'an cyari kuga majambo y'amahadisi Muhammad yahawe mu mahadisi Muhammad yahishuriwe cyangwa mu byo yahishuriwe avuga ati ikintu cya mbere na mbere imana y'abayisilamu yatanguye kurema yaremye iki ikaramu genda mitanguriro rimwe haravuga ngo ndiyo mbere na mbere ubwa mbere na mbere imana yaremye ijuru n'isi Biblia tubwiye yuko ubwa mbere na mbere imana yaremye ijuru n'isi aho n'ubwa mbere na mbere ariko Muhammad nishurirwa yaronse ku mana yiwe atubwiye yuko ubwa mbere na mbere imana Allah yahishuriwe kwa Muhammad ikintu cya mbere na mbere yatanguye kurema ikaramu murada kutubwira rero nyamba namaze kuvuga yuko aya majambo atari ay'ukuri aya majambo ni ay'ukuri cyane si ay'ukuri imana yanyu n'imana yacu ni imana imwe rudende barabitubwira murada kubitubwira kubera iki turabanye neza yuko muri Bibiliya yuko ikintu cya mbere na mbere imana yatanguye kurema ari iki ijuru n'isi ariko kubwa Muhammad ati oya ikintu cya mbere na mbere Allah yatanguye kurema ni iki ikaramu yeme iyi ni imana imwe cyangwa ni imana zibiri ni imana zibiri reka ntitubavugiye barabitubwira uya ni imana zibiri ntibigaragara erega n'igice kimwe bigaragaza nyine nibi bitabo bibiri bidahuza bivuga yuko byakomotse ku mana imwe kubera iki abakristo barize yuko Bibiliya ari amajambo yakomotse ku mana yaremye ijuru n'isi sibyo hanyuma n'abayisilamu nabo bakemeza yuko Qur'ani ari amajambo yakomotse ku muremyi w'ijuru n'isi ariko uwo muremyi w'ijuru n'isi ntashobora kwicanganya wenyine ubwiwe yibagire avuge ati ubwa mbere na mbere natangiye kurema ijuru n'isi hanyuma yegeze ati oya ubwa mbere na mbere natangiye kurema iki ikaramu murada kutubwira rero cyangwa nerekanye neza yuko iyo mana uwo murongo wavuzwe muri Qur'ani 29 ku murongo 26 aya majambo sayukuri nyambara y'ukuri uje kutubwira rero hagati y'Imana yaremye ijuru n'isi ubwa mbere na mbere n'Imana yaremye ikaramu ni iyihe y'ukuri hanyuma ikibazo gica kiza nibaza dufite amakaramu y'ubwoko butandukanye mbega yeme dukoresha ubwenge karemano gusa ubwenge busanzwe ikaramu ni kirema Imana yaremye cyangwa gikorwa n'amaboko y'abana b'abantu n'abantu baraza kutubwira rero ingene byifashe badutomorere neza iprati gira gatatu ngomba cyandangirizako nyambi minota 5 iza kubitarahera nta kibazo na kimwe minota 5 reka ndayirangirizeko genda muri Matayo 25:31 Matayo 25 iyo mana tubone ko ari muremyi wa byose ni nayo mucamanza 25:31 Matayo haravuga ngo ndiyo ku murongo wa 31 Matayo haravuga ngo nageze mwarimu havuga ngo iki
haravuga ngo ariko umwana w'umuntu azozira, ariko umwana w'umuntu aho azozira afise ubwiza bwiwe ari kumwe n'abamarayika biwe bose, afise ubwiza bwiwe ari kumwe n'abamarayika biwe bose, hazovyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza, amahanga yose azokoranirizwa mu nyonga ziwe, hanyuma ibihugu byose bizoca bikoranirizwa mu nyonga ziwe, nawe azobarobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu mpene, nawe azoca barobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu mpene. Inatosha. Turabonye yuko umucamanza ku munsi w'iherezo uzoza ninde? Ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Kandi tubona yuko atazoza wenyene, azoza ari kumwe n'abamarayika biwe bose. Kumbe abamarayika bose uzi n'aba Yesu, kubera iki? Nabiwe niwe yabaremye. Amaze kuza rero ngo niyo azoca vyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza, hanyuma ace atangura guca imanza kubw'iyo nyandiko. Nyamba Yesu ari azoza guca imanza, ara nawe bizoba vyifashe gute? Tanga inyandiko, tanga inyandiko muri Yaruri. Yego, canke tuyiyoze reka baratwibwirira bonyene, baratubwira hazobari, reka rero twareke batubwire ko tubone ko Yesu Kristo ari we azobaze guca imanza, kandi tukaba tuzi ko ku munsi w'imperuka umucamanza arinde Imana, sibyo? Yego, kumvuga y'abahise mu mvura kuvuga Yesu azoza guca imanza ntange ari kumwe n'abamarayika biwe. Gute? Imana izoba iri hehe? Izoba iriko irakora iki? Kandi ndahejeje, Yesu abahezagira. Amashyi menshi ku mwigisha. Haleluya, amen. arakoze cyane. Iminota yiwe 15 niyo ashoboye kurangiza, kuko yasize ibibazo kandi mu by'ukuri birumvikana. Iyi Mana y'abakristo ni Imana y'abakristo twumvise yaremye isi n'ijuru mu ntango, hanyuma Imana y'abayisilamu ikarema ikaramu, baratubwira ko ari Obama canke Bike canke Beifa. Hanyuma rero burya amakenga abakristo turayafise. Reka mwe muhagarikize mugenzanje kugira ngo agire nawe ico abivuze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Abakristo haleluya. Mwongera amashi pasiteri, mwongera amashi. Icigwa baragitoye, iyo turiko uraca kwirya nyandiko mwatoye mukavuga ko icigwa ari ic'ubumana, ntibiba byatoye umurongo kera. Icigwa cyahindutse n'ic'ubumana. Rero twebwe nk'abasomyi reka tuza tubisobanure uko yabajije. Icigwa yaragitoye arabaza, aciye yongera ariyishura. Dutahe none. Ariko mwarimu Idirisa nubwo yagiye kwiyishura, garukira hajyanye umugarurira no kwirya nyandiko y'icigwa batoye. Yihaye inyishu itariyo, reka tumuheyo. Muhe. Yihaye inyishu itariyo, reka tumuheyo. Naam, tubanze dushimire uhoraho Imana rugira byose, Allah. Naam. Muremyi w'ijuru n'isi. Kweli. Amahoro n'imigisha yuruke kwa zoginwa n'abahanuzi. Nawe se ubundi umukunzi wacu n'umwa Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hamwe n'abasangira ngendo wiwe bose n'abayisilamu tuzomukurikiriza ku munsi w'imperuka. Dusabe Allah adushire muri abarahuma, amin. Amen. Ku cigwa aba bavandimwe bacu batoye b'abakristo bisunze Qur'ani 29:46 baratubaza bati, iyi nyandiko ni iy'ukuri? Siko bimeze mwarimu? Naam. Dusomere iyo nyandiko. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, atubanje kwikinga kuhoraho ninde na shetani yavumwe. Bismillahir rahmanir rahim, ku izina ry'Imana nyirimbabazi nyirimpuhwe. wala msibishane na watu waliopewa kitabu, ngo ntimuzogiranire impari n'abahawe igitabo, waliopewa kitabu kabla yenu, babandi bahabwa igitabo imbere zanyu, ila kwa yale kiretse kuri bijya, kwa yale majadiliano yaliyo mazuri, kiretse kwa bijya biganiro muzoba muriko muragiriranira mu kuri, isipokuwa lindira ibiganiro turimo ni by'ukuri. kweli iharo nk'umufana oya, ibiganiro mwahazaye ngo tugiriranire bibe ibyo ukuri, kugira ngo bose baronke inyungu. kweli bariya bari barahawe igitabo nibo twabwiwe, turamenya bari bo kwanza, duce turaba na wewe ko ari mwebwe uno munsi. Hama turabe ivyigwa mwazanye nibyo
bivuga mwebwe canke ni twebwe bandanya isipokuwa wale waliodhulumu, ati kiretse babandi waliodhulumu miongoni mwao, babandi bamaze kunyaga imishaha yabo, na semeni ati babwire tunaamini yaliyoteremshwa kwetu, twebwe abayisilamu turemera ivyururutse kuri twebwe, na yaliyoteremshwa kwenu, turemera ivyururukiye kuri mwebwe, na Mungu wetu n'Imana yacu, na Mungu wetu n'Imana yacu twebwe abayisilamu turayemera iyo Mana, na Mungu wenu n'Imana yanyu ni Mungu mmoja, ni Imana imwe rutende bandanye, nasi natwe ni wenye kunyenyekea kwake, natwe turaho kwicisha bugufi musi iyo Mana, tuko Waislamu kandi turi abayisilamu. Nawe uze kumbwira niwaza hano nawe uki urumuki ko twebwe baduharira nabo je tuganira nabo arabahawe igitabo tukaba twemera kwanza ko twebwe turi abayisilamu, nawe urumuki ku mvugo y'Imana wanditse hehe? Si sawa kweli? Ila ni nyandiko yatanze kabisa, acaravuga ati atana makenga hari twisunza Bibiliya turabona yuko niki gitabo cyaba tarico n'Imana bafise tutayihuriyeko. Yego, reka nakugarukirize hagufi kabisa. Twebwe nk'abayisilamu twamaze kwemera Imana imwe rudende kweli, mpagaze hano n'imbere y'Imana, mwebwe ntabwo dusenga Imana imwe kabisa, ntabwo dusenga Imana imwe, ariko iyaturemye twese ni Imana imwe, ariko iyo dusenga ntabwo ari imwe. Ku mpamvu wenyene yaciye atanga kweli, wenyene atanga umurongo muri Tito 2:13 haravuga hati twita ibyizigiro by'amahigwe no kuzoseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo, niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza. Acagezaho umwabibonye rero, twebwe Imana yacu ni Yesu, kandi twebwe acavuga ati ibitabo biracanganya, Korani iracanganya abantu, si Korani icanganya abantu, ahubwo niyo Bibiliya yawe yagucanganije ko dasenga Imana imwe. kweli, yagucanganije gute? Atubwiye muri Tito ko Yesu ariwe Mana ihambaye n'ubushobozi n'umukiza n'ubushobozi. kweli, si watanze inyandiko muri Tito? ni wayitanze, si ya Pawulo? yego, nkangwereka ko byabacangiye. Timoteyo wa mbere 2:5 kwa Pawulo nyine. Timoteyo wa mbere 2:5 nyarutsa inyandikira iti ngira ngo iki? kuko hari Imana imwe. Pawulo wenyene arahagurutse ngo kuko hari Imana imwe, kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, hariho n'umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe nyene n'umuntu, uwo muhuza nawe nyene n'umuki n'umuntu ni Kristo Yesu. ngo Yesu ngo n'umuntu bahuza Imana n'abantu. Imana dusenga ni Imana Pawulo yavuze yuko Yesu ari umuhuza w'Imana n'abantu, kandi Yesu akaba ari umuntu. umva dusenga imwe, oya simwe kweli. muga muri Tito 2:13 aca yemeza ngo Yesu niwe Mana ihambaye n'umukiza. Si sawa? aho kwera umva twasenye umva igitabo cy'ikinyoma? oya simwe, la abudu matabudun. mwebwe Tito akubwiye ko Yesu ari Imana. Pawulo nyene yandikiye Timoteyo aca amubwira ngo oya Timoteyo, oya Yesu si Imana, ahubwo ahuza Imana n'abantu. oya kweli Imana dusenga simwe, twebwe simwe. iyo Mana yanyire mu gitabo cy'ikinyoma niturimo kweli. aca aratsa mwarimu aja muri Yohana 1:1 nyarutsa kuri Yohana. ubwa mbere na mbere jambo yariho, yego, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana, kandi uwo jambo yari Imana. uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, uwo ngo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. abantu muri ngaha mufise ubwenge, nimba jambo yari ariwe Mana, uwo bahoranye nawe yarinde kwakiri, mukoresha ubwenge. ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi yahoranye n'Imana. ibyo ni ibintu bingahe gahembe? ni ibintu bibiri biri kumwe. ibyo si bibiri? noneho umva musenga y'Imana imwe Korani yatubwiye. wapi? erega abavari benshi batwibereye abayisilamu, kweli twarabonye ko hari ingorane, ni kinyoma gusa. twa dusenga imwe. reka guhakarira mwarimu. Yesaya 4:2-4. Yesaya 4:24. umviriza rero bari barahari igitabo pana mwebwe ngene bebe. yego kweli. si wewe. 4:24 havuga ngo iki? inyandikira iti uku niko waragize, umucunguzi wawe, umucunguzi wa indira. Atatubwira ngo kandi uyu Yesu waje waje gucungura iki? isi. none ayicungura ajana abantu kwani?
sinzi ko ubwenge buri kugi biragaragara ko ukoresheje ari kumukora ubwenge. neza. Umuntu aje gucungura ajana abantu kwande Abacungura kwande kugira bigende gute? aje atubwiye ngo uyu Yesu ngo niwe mucunguzi. Soma inyandiko. Umucunguzi wawe wakumvye uhereye ukiri mu nda. Wakumvye uhereye ukiri mu nda. Uti ni jewe uhoraho ndema vyose. Ati ni jewe uhoraho ndema vyose. Naguye ijuru ndumwe. Ati naguye ijuru ndumwe. Ngaranzura isi. Ngo ngaranzura isi. Hari uwo twari kumwe. Wumva Imana yari kumwe nande? Mugango yahoranye n'Imana. Kambere na mengo Yesu yahoranye n'Imana. Imana ngaranzura isi. Imana ati jewe ngaranzura isi. Hari uwo twari kumwe. Hari numwe twari kumwe. Indagu z'abanyabinyoma. Rero Bibiliya icyo ngo indagu z'abanyabinyoma uragaba ntabari wewe. Ndazihindura ubusa. Ndazihindura ubusa. Abapfumu akazi kawe uragaba. Abatenzi bisatsi. Kumbura yo kuvuga ibyo bintu Imana ahoranye na Yesu. Nakazi kawe urasa. Utse ko rirunda. Kweli. Sasa mwalimu, naam, reka nibananirize. Kweli kabisa. Acagenda muri Yohana nyene 14 aho nyene rimwe 14 niho yaciye aje. Niho yaciye agenda. Bamukurikiranye. Burya agenda kugenda gukurikirana kano gukanda avuga ngo iki? Rimwe 14 yaciye avuga ati uko inyandiko yabivuze. Hagira ati kandi uwo jambo yihaye umubiri. Yihaye ngo umubiri yarawihaye burya. Sinzi ngira ni kweli yarihaye umubiri mu nda ya Mariya. Yihaye wenyene. Reka nibarize Luka be Yesu yarihaye cyangwa yarahawe. Luka 1:39. Luka 1:39. Inyandikira mubwira akani yari bwako. Muri iyo minsi Mariya arikora. Ngo Mariya aragiye aripodora. Agenda yihuta ajya mu mugamba mu gisagara cy'Yudaya. Umaze ibyo yisize. Yinjira mu nzu kwa Zakariya. Yinjira mu nzu kwa Zakariya. Aramukanya na Elizabeth. Acaramukanya na Elizabeth. Elizabeth yumvise indamukanya ya Mariya. Elizabeth yumvise indamukanya. Aha, inda ikinagira muri we. Baguheze mikrofone. Maze Elizabeth yumvise indamukanya ya Mariya. Inda ikinagira muri we. Inda ikinagira muri we. Elizabeth yuzuzwa mpwemu yera. Elizabeth acayuzuzwa mpwemu yera. Avuga n'ijwi rirenga ati. Acavuga n'ijwi rirenga ati. Ewe Mariya. Ewe Mariya. Mu bagore. Urahiriwe. N'imbuto yo mu nda yawe. Irahiriwe. N'imbuto yo mu nda yawe igize gute? Irahiriwe. Umbwiza ukuri. Imana n'urubuto cyane. Imana niyo yaremye urubuto. Kwa twumvise kwa aho ndafise icyo ndaguteza aha. Hama ndaza kukwereka ko Imana atari urubuto bwariremo imbuto. Kweli. Zivamwe abana. Kabisa. Si sawa? Icyo cyo biravuze ati naguye ijuru ndumwe ngaranzura isi. Hari uwo twari kumwe. Si sawa? Kweli. Nimba Mariya yarafise urubuto mu nda, niyo Mana. Mbega iyo Mana yabaye amezi 9 mu nda itagira Imana. Urubuto rwashiziweyo nande? Urubuto rutaragira ubwenge abantu bagaburirwa nande? Mu nda ya Mariya rwashizweyo nande? Rwaciye uze kwishura ndaje. Kweli. Acaragenda rero mwarimu. Ndiyo. Ngo Yesu yihaye umubiri. Ako ariko ngomba gukosora. Yihaye umubiri. Kandi ubu Yesu niwe jambo. Aca yiha. Cyane nigira bukebuke. Reka nibarize Yesu warihaye. Yohana 14:24. 14:24 nyene. Ego ubutankunda jewe Yesu niyitondera amajambo yanje. Ngo niyitondera amajambo yanje. Kandi ijambo mwumva sijyanje jewe Yesu ariko ijya data yantumye. Nawe niwanza hano nimba Yesu ko kariwe Mana yihaye umubiri uyu nawe yamutumye yitwa nde? Niwanza hano ko tubazo acagena muri Yohana 1:10. Yohana yarihinduye. Mbe Mana waremye ijuru n'isi yayindi Abayisilamu dusenga yayindi yatuje dukoranira hano irahinduka canke yahindukiye Moses n'abari bo bari kumwe. Reka nibarize Bibiliya Malaki 3:6. Malaki 3:6. Yego inyandiko irababwira iti ngwiki kuko jewe uhoraho atahominduka. Muravuguruza Imana nye uhoraho aravuga ati jewe uhoraho siminduka. Nawe ngo yaraje ngo yigira umuntu kugira ngo acungure abantu kwe. Imana ni ivyivugire n'uhoraho ahinduka kugira turako mwemera Imana. Nimuze mutubwire uwo murongo wo muri Malaki n'ukuri canke n'ukinyoma muce mukura muri Bibiliya. Kweli kuko Imana ntigira gute ihinduka kandi bivuzwe n'uhoraho. Aca aravuga rero mwarimu gushima Imana zacu atari zimwe
reka nabisoma bigita gushima imana zacu atari zimwe ngo imana y'abayisilamu ngo yaremye ngo yatanguye kurema iki ngo ikaramu ngo yatwebwe natwe abakristo ngo igitangura kurema itanguriro rimwe ngo yaremye ijuru n'isi. dusomera inyandiko nibariza akantu itanguriro rimwe ntavuga ngo iki ubwa mbere na mbere imana yaremye ijuru n'isi. ubwa mbere na mbere ngo imana yaremye ijuru n'isi. yego isi ikiri ubuzima. isi ngo yari ikiri ubuzima. isi yari ikiri ubuzima. yego yari ikiri ubusa. kandi umwiza wari upfutse idamba. kandi muhemu w'imana yatambatamba hejuru y'amazi. nimba imana yatanguye kurema ijuru n'isi nk'uko wabisomye, uyu muhemu w'imana nawe yararemwe ryari? yari yavuye yarari yari yaremwe ryari? yari yaremwe nande? yari yaremwe nande? kumva hatanguye kurema ijuru n'isi, muhemu nawe agatambatamba hejuru y'amazi. aya mazi yoyo yari yaremye nande? nimba icyatanguye kurema ijuru n'isi gusa. acaraza rero haguruka. urabona rero imana y'abayisilamu ngo yaremye ikaramu. reka ndaguha akarorero, ni Zaburi 5:1. ndaguha akarorero. bavuze ikaramu. we wumva iki? yumva bike. ingorane. soma inyandiko. igitabo cya Zaburi. yego. hariho karamu, amajambo, hariho karima. ibyo byose biri mu ikaramu. ntazi n'ibyo ari byo. soma inyandiko. 5 umurongo wa mbere. haravuga hati umutima wanje n'Imana ngo umutima wanje urabizi. umutima wanje urabizi. harabandanya. ururimi rwanje ni ikaramu y'umwanditsi w'umuhinga. ngo ni ikaramu y'umwanditsi w'iki? w'umuhinga. Muhammad atwigisha ko Imana atakurema iki? ikaramu. hagati y'ururimi rwavuze ko Imana ariyo karamu, ni ikihe cyatanguye kubaho n'ijuru n'isi? urumva ko ari ikaramu. amutware ku bwenge bwiwe. ni ikaramu ariko rurimi. karamu. Imana imaze kubivuga bikandikwa, nicyo gituma twaba dusoma tuti byose byari byaranditswe. none byari byanditswe n'iki? ko beyifi itari bwabeho na bike. ata muhinga wo gucura ari bwabeho. byose ngo byari byaranditswe, ngo ntari kiza munsi y'izuba kitanditswe. byose byari byanditswe nande? ururimi n'ikaramu. ibi wasomeye ko byatanguye kuremwa byanditswe niki? be mwarimu, igihe Yesu bamuzanira umugore yafashwe asambanye, ko yaciye yunama hasi yandikisha ino, yari karandikisha beyifa canke ikaramu canke bike? ndakwereka nawe urutoki ari ikaramu. urutoki gusa. Yesu yaciye yunama hasi ngo yandikisha ino, yari karandikisha beyifa. yari bike. akili no probleme. ariko bike ni sosiyete byanamo cyane, n'uruganda. ni nacyo gituma mubarira nti abayisilamu ibyo twizera turabyemanga. kweri Imana yatanguye kurema ikaramu kugira ngo ibintu byose bibanze byandikwe bije ku rutonde. n'ibyo yaremye byose yaciye ibyandika habanje ururimi. no ku rubaho ruri mu ijuru harandikishijwe ibizoba kuri raho mahfudh 85 Korani 2:1. 85 umurongo wa 21 aya 21 muri Korani nyera. akana kurumva ntiyari bwakumva. nicyo gituma Bibiliya yanyu genda muyitora amakosa pana Korani. kweri kabisa. ni Bibiliya yanyu ifise ikibazo. inyandiko igira iti igira ngo iki? ahubwo iyi Korani ni nyeranda. icyambere ngo iyi Korani ni nyeranda. yanditswe ku cyabigenewe ceranda. kibungabunzwe mu gitabo cyitwa Lawhil Mahfudh. icyo ni igitabo kiri mu ijuru, kira mu marayika wese akakubwira intumwa yasoma hajya. none ari gusoma ibitanditse. ikibazo n'umubaza Bibiliya yanyu ifise ikibazo. marayika yarasoma amategeko y'Imana aranditse mu ijuru, agazanira intumwa kuzi iti genda ubwira abantu kuno kuko marayika yasomyeho byanditse mu ijuru ry'Imana. ibyo rero mutabizi mureke kutwidogera. ndetse kwishure tubigisha. muraza tubigisha twabiratomoye. kweri nicyo tubona kubwiye nti iyo Mana yanyu yitwa Yesu, yonyine yitwa Yesu, yarigeze ija kwishuri gahema yigishwa n'abantu. wapi? niyajyaze kwandika no gusoma. ego nukuri yari yizeye. asha n'abayuda bambwiye ati mbega uwo yize hehe ko atigisha? haro kaminuza mu ijuru. Yesu ashaka ati inyigisho zaha bandikisha iki? wingwa urakozesha. n'ijuru abego bandikishingwa yabitahuye. si sawa? abamarayika baribo banditse b'Imana. nanjye nakubaze ni wazahana
hagati y'ijuru n'isi n'abamarayika hatanguye kubaho iki? Cya kibazo nyine cyo mu itanguriro. Nimba Imana yatanguye kurema abamarayika, abamarayika bakaba aribo banditsi ba mbere bandikisha iki? Wumva ari isi? Eka. Ingorane iri muri Bibiliya, iri muri Korani. Korani iratomoye. Korani iratomoye, nta ngorane ni ifise. Imana yatanguye kurema iki? Ikaramu. Hama byose bishira ku rutonde birandikwa. Iyo wawe nyimba mu kwahere kurema ijuru n'isi, ucumbira uje bajya mu marayika nawe yavuye. Arakuraba ko n'abamarayika nabari biremwa vy'Imana. Acaja muri Matayo 2:3-1. Yesu azuza gucira urubanza abantu. Yesu ndamuraba ndavuga ati nari umwarimu arasoma Bibiliya. Umwarimu yize. Yesu aca urubanza. Nabazo bari mu yabira. Abikorera bambara 15:8. 15:28. Yesu wagirazo bari karabazwa ibibazo. Nango Yesu adoca imanza. 15:28. Soma inyandiko. Inyandiko iragira iti ariko niyamara gushikirizwa inganji ya byose. Inde? Yesu. Niyashikirizwa iki? Inganji ya byose. Bizoca bigenda gute? Be hazobishikirizwa nani? Urayo none. Ega manumva umunyenga. Ntaco bandanya. Ariko niyamara gushikirizwa inganji ya byose. Niyamara guhabwa uburenganzira, Yesu azohabwa uburenganzira n'Imana. Niho n'umwana wajya wundi Yesu muvuga. Ndaje wa Imana bavuga n'umwana. Ntuvyumva. Mungu kabebe. Je bebe. Ntuvyumva ndakura. Bandanya. Yarazingamye. Ngirashoboka baramuhuye. Niho n'umwana. Ubwiwe. Azoganzwa. Niyamuhaye inganji ya byose. Nizoba yamugabiye mubaza kibona gwaye kugenda kwigisha abantu mwese. Atangura ganzwa bazwe. Ngo Imana. Ngo bimwe twagutuma wabikoze neza. Kugira ngo Imana. Ngo Imana. Ibe byose muri byose. Imana ngo ibe byose muri byose. Matayo 20:20. Mwongere ntavyimbi. Oya ndaguha. Muhereshe. Ndaguha kabisa. 20:20. Inyandiko nzi ukwivuga. Ivuga ngo iki? Uno nyina wa bene Zebedayo kuri wari kumwe n'abahungu biwe babiri. Hari n'umuntu yaje gusaba Yesu azomuhijura. Umbuye byagenze. Aramupfukamira amusaba ijambo. Aramubaza ati uragomba iki? Aturagomba iki? Nawe ati bivuge. Aba bahungu banje babiri. Ngo baze bicare umwe iburyo bwawe undi bumoso mu bwiza bwawe. Yego. Yesu arishura ati. Nimuzi ico musaba. Ujya nyimuzi ko Yesu yatanga ijuru ujya nuze n'ivyo usaba nawe. Ushobora kunywera ku gikombe cyo ngira nywereko. Nabo bati turashobora. Ati turabishobora. Arababwira ati igikombe cyaje koko muzokinywerako. Ariko gutanga ivyicaro iburyo n'ibumoso si byanjejewe Yesu. Si byanjejewe Yesu. Atarabo data yabiteguriye. Uyu data ninde? Niwaza hano mumbari. Iyi nyandiko ngira ntiyari bwayisomye. Iyi warayisomye? Urazi nkiba yisomeye abakristo mu rusengero. Ngo Yesu aza guca imanza. Woca imanza atari uburenganzira afite gutanga agasonga bugari. Abantu bicareko. Ningorane nibibazo. Imana nizoca urubanza. Kweli. Ibaze intumwa zose yatumye ngaha mw'isi. Kabisa. Ko zaranguye ubutumwa bwo Imana yari yagize gute? Yabatumye. Ninacho turi Imana twebwe Abayisilamu twemera. Niyo Mana yaremye Abayisilamu abakristo mugira gute? Bukwiye kwemera. Mukareka ubuhakanyi bw'izo zindi mana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu takbir. Allahu akbar. Uko niko kuri. Nuko kabisa. Iyo mana ni iyihe? Ani nayo majambo y'ukuri. Rero nta gutakaza umwanya